Itanguriro 12 Imana ihamagara uwitwa Aburahamu. Aburahamu niwe tubona Imana yaramubwiye ijambo ryo mu buryo bw'umwihariko, akaba ari naryo nshaka gusoma muri Itanguriro 12 umurongo wa 3. Abazoguhezagira nzobahezagira kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mwisi izoherwa umugisha. Ibi bishatse kuvuga iki? Itanguriro 12 Imana ihamagara uwitwa Aburahamu. Aburahamu niwe tubona Imana yaramubwiye ijambo ryo mu buryo bw'umwihariko, akaba ari naryo nshaka gusoma muri Itanguriro 12 umurongo wa 3. Abazoguhezagira nzobahezagira kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mwisi izoherwa umugisha. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kutwereka yuko Aburahamu igihe Imana imuhamagara yari imuhamagaye ifise umugambi nyabaki, yari imuhamagaye ifise umugambi wuko muri we abantu bose bo mwisi ariho bazobonera agakiza, ariho bazobonera umugisha uvugwa hano hari uko muri Aburahamu hazokomoka umucunguzi yitwa Yesu, twese tukaba twacunguwe n'uwo kubw'urubyaro rwa Aburahamu. Ariko ico Imana ibwiye Aburahamu shaka ko twitwararika nuko Aburahamu nawe yari yaravukiye muri ya miryango itatu yo kuri Nowa, avuka mu ruvyaro witwa Shemu. Aburahamu akagira se yitwa Tera. Iwabo ngo bakunda Imana, ariko mu nyuma umuryango wabo usigaye wonyene igihe ku munara w'ababeri bibomoka, nabo ngo mu nyuma baje koshwa n'indi miryango, mu nyuma basenga ibigirwamana. Ariko Imana igenderera Aburahamu. Mu gitabo citwa Abakurambere n'Abahanuzi mu cigwa cha 11 citwa umuhamagaro wa Aburahamu handitsemwo aya majambo: Après la dispersion des hommes de Babel, l'idolâtrie étant redevenue presque universelle, Dieu abandonna finalement à les mauvaises voies les pécheurs endurcis et se choisit un des descendants de Sem nommé Abraham afin de faire de lui le conservateur de sa loi pour les générations futures. Atubwiye ngo nyuma yo gusabagizwa ko abantu bo ku munara w'Ababeli ugusenga ibigirwamana kwongeye gurakwira kw'isi yose, Imana ifata ingingo yo guheba abo bantu bihaye inzira y'ivyaha no gukomandana kw'imitima yabo, maze yitoraniriza umwe mu ruvyaro rukomoka kuri Shemu, wo nawe ni Aburahamu, imugira umubitsi w'amategeko yayo kugira ngo azayigishe bari bagiye kuzobaho nyuma yiwe. Abraham avait grandi au sein de la superstition et du paganisme. Aburahamu yari yakuriye mu bintazi n'abasenga ibigirwamana. Sa famille elle-même, par laquelle la connaissance de Dieu avait été conservée, commençait à céder aux influences fascinatrices qui l'entouraient. N'umuryango wiwe ari nawo wari warazigamye Imana canke wari warazigamye kumenya Imana, waratinze mu nyuma uroshwa n'indi miryango yari ubukikuje. Elle servait d'autres dieux que Jéhovah, maze utangura gukorera izindi Imana atari Imana yo mwijuru. Byo muzobisoma muri Yosuwa 24 umurongo wa 2. Mais comme la vraie foi ne pouvait pas s'éteindre, Dieu s'était toujours conservé un petit nombre de fidèles. Ariko kubera ukwizera nyakuri kutashobora kuzimangana, Imana yagiye yisigariza igitigiri gito c'abizigi. D'un siècle à l'autre, sans brèche ni interruption, Adam, Seth, Enoch, Métusela, Noé et Sem s'étaient transmis le précieux trésor de ces révélations. Ikinjana ku kindi hatabayemwo igihengeri, hatabayemwo no gucika. Kuva kuri Adamu, Seti, Henoki, Metusela, Noe na Shemu, Imana yagiye yemera ko ubutunzi bw'ivyo yahishuye bugenda buhanahanwa, abantu bakagenda babuzigama mu mitima yabo. Maintenant, c'était le fils de Taré qui devenait le dépositaire de cet héritage sacré. Aburahamu noneho umuhungu wa Tera niwe yarahindutse akaba umuzigamyi ubwo butunzi bw'iranda bw'Imana. Ivyo nivyo bigaragaza ingene Imana yagenda itoranya. Uruvyaro rwa Aburahamu rero rwategerezwa kuzoba urubika amategeko y'Imana. Mu gitabo citwa Cingoma kigira kabiri ni gice ca 36 14 na 15. Mbere n'abaherezi bakuru bose bo n'abantu bagize iby'ubuhemu bwinshi bakaja mu by'ibizira byose by'ubuyobe by'abanyamahanga, bakanduza ingoro y'Uhoraho iyo Uhoraho ubwiwe yari yarejeje Yerusalemu. Uhoraho Imana akabatuma kw'intumwa ziwe, akamazindurwa uko bukeye no kubatuma kuko yatewe akagongwe n'abantu biwe naho hantu yaba. Ariko bagashinyagurira izo ntumwa z'Imana, bagakengera amajambo yayo, bagatwenga abo yavugisha gushitsa aho burake bw'Uhoraho bwabaye ku bantu biwe kutagishobora kugarurwa. Mu gitabo ca Yeremiya naho nyene igice c'indwi umurongo wa 25 handitseho amajambo asa nayo: uhereye umunsi basogokuruza banyu baviriye mu gihugu ca Egiputa ugashitsa no kuri uyu munsi, nabatumye ko abasavyi banje bose ari bo mvugisha, nama nzindurwa uko bukeye no kubatuma. Ico nshaka muri iyi mirongo ibiri ni imvugo ivuze ngo nama nzindurwa. Kuzindurwa ni bishatse kuvuga hano ko Imana yafata ijambo ryayo kagira abantu rijeje, abo bantu akaba ari bo barishira abandi, abo nabo bitwa abavugishwa n'Imana. Kuva umunsi Imana rero ihamagaye Aburahamu, Aburahamu akagira uruvyaro rwa Aburahamu rukagwira rukaja muri Egiputa, Imana ikarukurayo. Imana yamizinduka igatuma abasavyi bayo, abavugishwa bayo ku bwoko bwayo, igatuma abavugishwa no ku bandi bantu bari mw'isi. Nowa yabaye umuvugishwa n'Imana atuma ku bari mw'isi. Aburahamu yabaye umuvugishwa n'Imana atumwa kuba mu gihe ciwe. Mose yabaye umuvugishwa n'Imana na mwene wabo Aroni batumwa ku gihugu ca Egiputa. Yosefu nuko
kuko yari yaratumwe imbere yabo. Uruvyaro rwa Yakobo rumaze igihe c'imyaka 130 muri Egiputa rwari rwaratumwe ku banyegiputa kugira ngo rubabere akarorero. Imana imaze gukura y'ugo ruvyaro, ababaye ihanga ry'Imana nk'igihugu c'Imana ariyo miryango 12 y'Abisirayeli, Imana yama itumamwe intumwa, izo ntumwa zikitwa bavugishwa kugira ngo babagarure mu nzira y'Imana. Yamizindurwa, abo nibo bitwa abakozi bo mu gitondo. Abakozi bo mu gitondo rero batangurana nuko Imana itigeze ibura abayihagararira mw'isi, ukagenda gushika aho Imana yashiriye umwana wayo mw'isi, bagarukira kuri Yohana umubatizi. Yohana umubatizi ari mu bantu bafundikiye ico gikorwa. Hano mu gitabo citwa ica Mata igice ca 11 umurongo waho wa 12 handitse ngo uhereye mu gihe ca Yohana umubatizi ugashisa n'ubu barabandanira ubwami bwo mwijuru, ababandana babonye kurisha ubuhizi. Uyu murongo utwereka ko kuva Yohana atanguye kuvuga ubutumwa abantu bariko barihata kugira ngo bakire agakiza. Ariko Yohana Yesu yavuze ko mu bavyawe n'umugore atanumwe yamuruta, ariko umuto wo mu bwami bw'Imana muruta. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko Yohana kuko yabaye integuza y'umukiza, mu vy'ukuri mu bavugishwa bari barabayeho mbere yiwe ntibashoboye kubona umukiza mu maso yabo ngo bamubatize, kuko Yohana niwe yabatije umukiza wacu, niwe yamurukije mu mazi ya Yorodani aramubatiza. Uwo mu bisanzwe mu bavugishijwe n'Imana arahambaye arabaruta. Mugabo niwe muvugishwa wa nyuma apfundikira igice ca mbere c'abakozi bakoreye Imana mu ruzabibu, bakitwa abakozi bo mu gaturuturu. Abo ni mwumve ko abakozi bo bakoreye Imana mu gaturuturu n'uruvyaro rwo kuva Imana ibuze Adamu na Eva bakajya ku mbuto yabujanijwe canke ubwitsi babujanijwe, uruvyaro ukabandanya abakomotse kuri Adamu, ukagenda isi imaze kononekara Imana ikayireka igatoranya Aburahamu. Uruvyaro rwa Aburahamu nibwo rwaciye rubandanya rubukora muco gikorwa nk'abakozi bo mu gatondo canke abakozi ba mbere. Abakozi bagira kabiri n'abakozi bo kw'isaha ya gatatu y'umunsi. Aba nabo ni bande? Ababo biratworohera kuko muri Bibiliya umurongo ubatwereka wanditse mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, ni igice caho ca kabiri n'amajambo yavuzwe na Petero, ko biroroha kumenya abakozi bo kw'isaha ya gatatu. Handitse ngo umurongo wa 14, ariko Petero ahagararana na bamwe 11 ababariza ijwi rirenga ati, yemwe Bayuda n'ababa Yerusalemu mwese, ibi ni mubimenye, mwumviriza amajambo yanje. Aba ntibaboriwe nk'uko mwiyumvira, kuko ubu ari isaha zitatu z'umunsi. Ariko ivyo ni vyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yoweli. Imirongo ikurikira ku murongo wa 17 ukabandanya ntayo nsoma, ariko ico nashaka nuko igihe Imana isuka mpwemu yera igashitsa isezerano Yesu yari yasezeraniye abigishwa ngo nibarindire, igihe iryo sezerano ryaranguka hari ku isaha ya gatatu y'umunsi. Ibi navyo bikatwereka yuko Yesu igihe yari amaze kuva mw'isi, igikorwa c'abakozi bo mu gatondo yarakirangije. Nivyo vyatumye avuga ko urusengero rusigara rumusaka, kandi ko atabuye rizosigara rigeretswe ku rindi. Ni ukuvuga igikorwa cakorwa muri ubwo buryo bwa mbere c'abakozi ba mbere cari kirangiye. Asiga atoranije abagabo 12, umwe Yuda ntiyabandanya igikorwa, agura umwana w'Imana ariyahura arapfa. Abagabo 11 basigaye n'abandi bagore bahabwa isezerano ryo kuzohabwa ubushobozi buzobabashisha gukorera Imana. Ibyakozwe no mu gice ca 180 muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabaza kuzocamo ibyabona byo kunshingira intahe uhereye Yerusalemu, Yuda ni Samaria no gushika ku mpera y'isi. Aba nabo ubwo bushobozi butuma bakoza gukorera Imana babuhawe ku isaha ya gatatu y'umunsi. Aba nibo bakozi bakoreye Imana ku isaha igira gatatu y'umunsi. Ibyo bishatse kutwereka ko twebwe tuhari muri kino gihe tukamenya ko aba bantu bakoreye Imana ku isaha ya gatatu y'umunsi ni intumwa za Yesu, ni shengero ry'intumwa n'abagiye babana n'iryo shengero n'abagiye bigishwa n'iryo shengero gushika kumbure aho tuzobonera canke aho tuzakubonera abakozi bagira gatatu.